Alo, amahoro neza. Mahoro. Muri bande? Nitwa Ndekengurukiye Jean Paul. Jean Paul. Ego. Muri heya Jean Paul? Jean Paul ndi mu gisagara ca Bujumbura. Tuga kwijambo. Murakoze cyane ko mu murongo. Jewe mfise utubazo dushika tubiri twereka umushikiranganje w'ubutungane. Jewe iyo turi mu bushikiranganje bw'ubutungane turabona ibibazo ibicanke biriya dushobora kuba tubana tutatunganirizwa neza nk'uko bikwiye. Turashaka kubaza impamvu umuntu ashobora kugenda kuraba yari yaraciriwe umunyororo ugahera, umunyororo wamara guhera umuntu agaca aguma apfunzwe kandi yari umunyororo yarawumaze yaciriwe, wamara kugenda ugiye kuraba kugira ngo urekuze uwo muntu bakakubwira ngo genda uzogaruka dusome dosiye bakayisoma ugasubirayo ku isango yakubwiye, iyo sango yahera akakubwira ngo hariho utuntu nkirindiriye kuraba, ukibaza ati none utwo tuntu akirindiriye kuraba uwo muntu kandi yarahejeje umunyororo utuntu ubwoko ki, agasura akaguha iyindi randevu ukagenda ukagaruka. Rero jya nagomba mvuge nti ibi bintu nubo biraba bakabisubiramwo kugira ngo umuntu yahejeje umunyororo aba yambitswe izera igihano yaba yaragiciriwe yaragihejeje bakaraba bakamurekura kugira ngo bareke gushirisharija leta. Ego kabiri leta igumye ikaburira umuntu uri kurasigura ikibazo cawe ca mbere bacumbi ikagume mugaburira yongera imuvuza. Ibyo nukuri ko bariko baragora leta. Urakoze ikibazo cawe cumvikanye. Twifashe bikimeze uko bimeze ubu. Vuga n'ikindi kibazo ca kabiri. Kuri ico kuva ku mushikiranganje mwasubiriye hari harabaye inama zitari nke n'imyiherero baremera yuko ico kibazo kigiye kuva mu nzira, ariko abo bakozi gushika uno munsi bararindiriye amaso ahera mu nzira. Rero bariko babaza vy'ukuri hoba habuze iki kugira abo bakozi barenganurwe. Ikibazo akandi kabazo gato kajanye n'iryo gukuraho ubwo busumbasumbane bw'imishahara, ubwa mbere nagira ndacerekeze kuri nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kerekeye abakozi bagengwa n'ico bita abasu contrat. Muri iryo kugwaho ry'ubusumbasumbane bw'imishahara hari abandi bango baratunganirijwe ariko bobo ivyo ngo bikaba bitarabashikira. Igihe rero mwari mukiri umushikiranganje ajejwe ikigaga ca leta mwoba mwari nigeze kubemerera murabizeza yuko ikibazo cabo coba kigiye kurabwa kikava mu nzira, ariko gushika n'ubu ntikirakunda, nabo bakibaza icoba kibuze. Ikibazo kigira kabiri nacerekeza ku mushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Haramaze iminsi hari utureresi duto duto utwo bita video duca ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bita komedi, turimo amajambo y'ibitera soni atitura imico y'ikirundi. Ikibabaje rero hagakoreshwa abana bakiri bato. Ivyo biruko mu gihe leta yashizeho kuva ku igenekerezo rya 18 ntwarante umwaka wa 2022 itegeko rihana ibintu nk'ivyo biciye mu byo bita cybercriminalité. None vy'ukuri ivyo bintu mwoba mumaze kubibona, none hoba habuze iki kugira ico kintu gititura imico y'igihugu, urupfaso n'indero muri rusangi kiranduranwe n'imizi. Murakoze. Haramaze iminsi habaye gushiraho uburimbi bwerekana kirimba c'umukuru w'igihugu cyo kwa Ntarushatsi kigera. Uno munsi ariko nta tegeko rishira mu ngiro cyoga cakozwe riraboneka, mbega iyo tegeko rizoshirwaho ryari. Ikibazo kuri ivyo hari abenegihugu basanze bari inyuma y'ubwo burimbi bwashinzwe, ariko batema gukora ibikorwa nko kubaka, mbega kubereka yabuzo kubaka kandi hatari mu hatekanije kuzura imigambi y'igihugu. Hanyuma kandi hari n'abandi basanze amatongo yabo ari muri ico hari kirimba cy'umukuru w'igihugu, mbega abo bazoshatunganizwa gute kandi ryari. Ikibazo kigira kabiri
kijanye ndacerekeza ku mushanganyo hagati mu gihugu itembere rusangi n'umutekano. Leta yarashizeho umugambi w'amakoperative sangwe. Ayo makoperative kandi leta yarashigikira mu kuyabaha uburyo bw'ingurane bw'imiliyoni 10 kuri buri koperative. Uno munsi leta imaze gutanga amafaranga aragutema ayo makoperative. Mu gihe amakoperative ategerezwa gusubiza ubwo buryo bw'ingurane, ayamaze gusubizwa yoba angana gute uno munsi? Hari abakoresheje uburyo bw'amakoperative nabi, mbere bamwe bakabwiba. Mbega leta ubwo buryo bwibwe yarabuhevye canke izobwishuza gute? Abigisha baronse akazi haraheza amezi 8 baridoga ko batararonswa agashahara kabo. Hakaba n'abaganga bahawe ubuzi haraheze neza na neza umwaka, nabo nyene bidoga ko batarahembwa. Mu gihe ayo mafaranga bari guhembwa nk'umushahara wabo yarategekanijwe mu mafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka ugiye kurangira, mbega vyankiye he? Bo kwizera kuronka umushahara wabo mu gihe kingana gute? Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku mushikiranganje wa mbere. Hasubiye kwibonekeza mu bisagara bitandukanye by'igihugu c'u Burundi abana bo mwibarabara ku murindi munini. Hakaba harabayeho imigambi myinshi leta yagiye irashira mu ngiro yo kwegeranya abo bana ngo bigishwe imyuga bashobore kwibeshaho. None aho kuba benshi, aho kuba bake bagakugwa mu mabarabara batera biyongera. Twovuga yuko muri iyo migambi leta yashize mu ngiro atanumwe wigeze urama. Mutegekanye iki cotorera umuti urama ico kibazo? Murakoze. Hariho abakozi bakorera mu rwego rwo kwivuna abansi ariko atarabasirikare bakaba bita abateseyeme. Abo ngo barigeze gusaba gutunganirizwa mu bijanye n'umushahara kandi biremegwa n'itegeko ribigenga rirajaho. Ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira kandi nka bose bariko baja mu myaka yo gukukuruka. None ngo habuze iki umwizero mwobahaga mushikiranganje ngo bari uwuhe? Ikibazo kigira kabiri, abasirikare b'u Burundi barungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Gashiruka bute bagenewe baravuga ko hari igihe gateba bakakaronka katevye mu gihe babona ko bagenzi babo bava mu bindi bihugu bobo baronswa ako gashiruka bute ku gihe. Ikibazo co bari ikihe ku basirikare b'abarundi ako gashiruka bute gateba kubera iki? Murakoze. Nitwa Minani Tarsise ngakorera ikinyamakuru cyitwa Kabaza Web TV. Ikibazo ca mbere ndagishikiriza mu bushikiranganje mu byo bijejwe harimo ubuhinga bwa none. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yarategetse ko ibisata vya leta byose bikoresha ubuhinga bwa none, digitalisation mu gifaransa. Ikibazo ngiki gushika uno munsi n'ubushikiranganje bungahe bumaze gukoresha ubwo buhinga. Leta iharura ishirwa mu ngiro y'uyo mugambi ku bice bingana gute? Kibazo ca kabiri ndagishikiriza mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo imico kama n'inkino. Ikibazo ni iki: kuva mu mwaka wa 2014 intambo y'umurisho w'ingoma yaranditswe ku rutonde rw'itunga ndangakaranga ku isi yose. Ku mwaka uheze mu ikoraniro ry'ikigega mpuzamakungu kiraba iby'itunga ndangakaranga ku rwego rwa Afrika, Fonds Mondial de Patrimoine Africain, yabereye Bujumbura, umugenduzi w'ico kigega yarerekanye ko Uburundi hari ibintu merekeza bwasabwa gutanga muri UNESCO, ariko ivyo ntivyakozwe. Abahinga muri ibi by'itunga ndangakaranga bavuga ko intambo y'umurisho w'ingoma ishobora gukugwa ku rutonde. Ikibazo rero ni iki: nimwumva ko gishobora kuba ari igihombo gihambaye, uruhombo ruhambaye ku gihugu, mubivuga ko iki? Murakoze. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 12 ntwarante uno mwaka ryarongereje amasentare n'abaparke mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abene gihugu. Ayo masentare arimo mbere n'amasentare yo ku mazone. Ku munsi w'ejo hazoba heza amezi 3 yatanguye gukora,
ariko kugeza ubu ayo masentare afise ibibazo bitandukanye harimo kubura abakozi mbere y'amasentare amwe nta naronka inyubako akorera kugeza ubu nyene abitura ayo masentare bariko batunganirizwa gute akabazo kandi umuntu yahava avuga yuko uwo mugambi wihutishijwe gushyirwa mu ngiro ikibazo kindi ndakibaza mwabajije nde waserukiye umushikiranganje w'ubutungane agateka akazina muntu n'iterambere ridakumira ikibazo cya kabiri ndakibaza umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano hari igihe bishika bamwe mu bajeje intwaro bagafata ingingo bigashika ugasanga ziratandukanye gato n'icamategeko abavuga akarorero mwikete yateye ku mukono kwa 18 Rusama uno mwaka musitanteri wa komine Muyinga hariya mu ntara ya Buhumuza yamenyesheje ko kugira ngo umusore ashobore gushinga ugwiwe ko ategerezwa kuba afise inzu yubatse neza akagira n'imatera akagira mbere n'ibiti bishika kwijana by'ikawa n'amavoka ibiti bishika n'imiburi buri 10 ariko itegeko rigenyeho n'imiryango byo sivyo risaba umuntu aribaza mbega abarongozi batandukanye mu makomine mwamategura neza imbere yuko mubashinga ayo mabanga cya kabiri iyo bishyitse bagafata ingingo nk'izo mu by'ukuri bigaragara yuko zisa n'izitandukanye gato n'amategeko muraheza mukabigenza gute kugira ngo ibyo bintu bisubire ku murongo murakoze urakoze Emery hasigaye ibibazo by'abamenyesha makuru ubu dusigaje iminota 43 dusabe abishura ibibazo bareke gusigura cyane baze baraduha inyishu zikenewe Mireille yabajije mu bushikiranganje bujeje inyubako urwego rujeje gucungera ivyo gupangisha amazu ibiciro mu bushikiranganje sinzi ko bomubwira aho rugeze murakoze cyane yakwamenyesha bakukunga konongera ijambo nivyo Mireille yabajije ikibazo kijanye n'ikigo kijeje kuzocungera ibiciro no gupangisha amazu sibazupangisha amazu gusa n'ibiciro bijanye gupangisha amazu kugurisha amatongo kugurisha amazu ni byose biri hamwe mu bisanzwe yati ko cyari cyarabayeho none ubu kikaba kitakoze byagenze gute nivyo itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 akarongo rya 19 cyo kuwa gatanu mu kakaro 2024 ryashizeho ikigo kijeje gucungera ibiciro n'igurishwa ry'amatongo ry'amazu icyo bita mu gifaransa autorité de régulation des transactions immobilières ibyo byagiye muri 2024 nova ko muri 2025 byace gusa gitangura gukora ibikorwa bagashaha inzego zikwiye byatangura gukora ariko nko mwabyumvise mu ijambo ry'intangamara ry'umushikiranganje wa mbere yavuze ko leta yafashe impinyanyuro yo kwegereza ubutegetsi bene gihugu uko iteko ryari ritunganijwe ntigegereza bene gihugu ubutegetsi bisaba ngombwa rero uko imbere ko tubishira mu ngiro ko tubanza naze kwisunga iyo ntumbero nshasha ya leta ubu ni kuvuga yuko mu mateko mashaka y'anyarwa mu bushikiranganje yuko bivuze naryo nyine ririmo aho busa dutanguye kuja mu ngiro bintu naryo izo bagiye mu gata gukora ibyo bikorwa n'izina murakoze murakoze Mireille kandi yabajije ibijanye n'umukongomani ngo yoba afungiwe mu biro by'iperereza yitwa Benjamin Babunga mu bushikiranganje bujeje imigenderanire niho yabajije ico kibazo uwo muhinyisho Ego murakoze cyane mumenyesha makuru kunyongera ijambo uyu muntu twaravyumvise twe nk'ubushikiranganje baratwituye ariko twebwe ico twashimikiye ko kwari kuraba ko ari umudiplomate afise burya budahangarwa hanyuma dutohoje neza turavye mu mpapuro dufise twasanze atari umudiplomate hanyuma
ibijanye n'ivyo yoba yarafatiwe ivyo ntitwabitevye ko cyane kuko ubushikiranganje bw'ubutungane buzobikurikirana. Hanyuma ikibazo babajije bavuze bati none iryo fatwa ry'uwo muntu bizotosekaza imigenderanire y'u Burundi n'igihugu ca Congo Democratique. Aha nta na gatoyi nohumuriza abantu ko ataco bizohindura ku migenderanire yacu kuko nibaza ko ari umwene gihugu akoze ikosa ico gihe nico gihugu avamo ntico mushigikira kubera nico mushigikira muri ayo makosa yakoze. Nibaza yuko aha atampunge ngihari. Aha ngira ngo ico nagomba guca nongera ko nagomba kumenyesha yuko naho yoba ari umudiplomate afise ubudahangagwa nawe arafise amategeko amukingira kandi ayongera anamuraba iyo ayo mategeko yayarenze ubushikiranganje canke ico gisata kirafise ingene naco citunganya gifatiye ku mategeko mpuzamakungu abamuraba hanyuma bukamenya inzira bufata kugira ngo bukurikirane uwo muntu. Aha ngira ngo ko twasanze atari mu diplomate ngira ngo tugerageje twasanze aba mu Burundi kuva kera mbere mena niho yavukiye afise amatungo menshi mu Burundi aba mu Burundi naho yoba afise uburenganzira bwo kuba mu Burundi ari umurundi canke ari umunyamahanga ategerezwa kubahiriza amategeko agenga igihugu atuyemwo kuko nta numwe ari hejuru y'amategeko. Murakoze cyane. Murakoze. Uwitwa Jean Dodier yabajije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha amakuru. Icambere nkuko mwabivuze nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yacishuye ku cisuku n'isukura, ariko rero kuri ibibanza twavuze yuko muri ya tegeko ni igisuku n'isukura. Hajya intumbero nuko nko mu bisagara byo byose umuntu avuye nko gutembera aca mu ikaburimbi, avuye mu ikaburimbi agira yinjire iwe, hajya ahantu hose hategerezwa ko basukuye ku buryo adashika mu nzu afise ivyondo. Imbere rero yaho umuntu aba kijya kibanza kiri hagati y'inzu yiwe n'ibabara rya kaburimbi, ego na leta mugabo ni imbere y'inzu. Gusukura rero hajya ahantu ni gukunda igihugu. Hajya ahantu usohotse mu nzu ukahaca hari shamba canke hari umucafu, ibyo byose bavuga ngo umucafu uri imbere yo kwa Petero, uri imbere yo kwa Minani, uri imbere yo kwa Naka. Ntibavuga ngo uwo mucafu uri imbere yo kwa leta, kuko leta ni twese, natwebwe ku giti cy'umuntu turi muri leta. Twumve rero yuko nahajya twumve ko ari iwacu, hajya imbere y'iwacu twumve ko dutegereza kuhasukura. None by'ukuri aba banyagihugu mwabishinze murabona ko babifitiye ubumenyi, ko yavuze ati hari aho ushobora gusanga bubatse uko bitabwirizwa ku nsinga za Rigidezo, irya miringoti itwara amazi n'ibindi n'ibindi. Imbere yuko rya tegeko tutangura kurishira mu ngiro, twarakoranije amanama y'abegwa n'ivyo bisata bose, haba abegwa n'ivy'inyubako, abegwa n'intwaro, eka n'abegwa n'ivyo vy'amazi naho muri Rigidezo barimo. Twumvikanye rero yuko muri buri quartier, kuri buri barabara basuzuma igikenewe. Ni nayo mpamvu mubona hamwe hari amapave, ahandi mugasanga hari beton, ahandi hari amashugwe. Bategerezwa rero kwicara hamwe bagasuzuma, bakaraba bati nimba hari ibyuma vya Rigidezo kuhashira beton ivyo babibereye, byo babiza twakiza amashugwe. Niba ngaha hari ibikoresho bishobora kuzokenegwa ko bisuzumwa mu myaka 2 canke 3, bategerezwa kuraba bari kumwe nabo bantu baje ibyo bisata, uko bategereza kwicara hamwe bakaraba icokogwa. Aha rero aho baharabaye udukosa niho hokosogwa, ariko mu ntumbero aho bose bajejwe ibyo bisata bategerezwa kwicara hamwe kuri barabara muri quartier bakaraba ikibereye, akaba arico bashira
aho hantu muri ibyo bibanza. Ariko mushikiranganje harabibaza bati mbega none ko ari mu kibanza ca leta ikabiri muri wa mugambi w'iterambere rirama amafaranga yaragenewe gukora amabarabara nahajya mu bibanza byegereye amabarabara harimo mu kigega ca leta ntakirimwo canke ubushikiranganje bujeje ibikorwa bya leta nta ruhara busubira kugira. Aho umuntu akora si mwibarabara, ni muri kijya kibanza kiri hagati y'ibarabara n'inzu yiwe, ni imbere y'inzu ni ruhande y'inzu ku ruhome. Dufatiye nko mu gihugu hagati, umuntu arafise umurima, hanyuma hagati y'umurima wiwe no kwibabara rya kaburimbi ugasanga harimwo ivyatsi. Ibyo ari byo byose umuntu haciye avuga ati ivyatsi biri ku murima kwa kanaka. Tuvuze rero tuti leta izoza guharura bijya vyatsi mu gihugu cyose, twoba turiko turayigora nayo. Yarigoye irakora kaburimbi, ariko bijya vyatsi biri ku ruhande navyo twategerezwa muri iryo terambere rusangi no muri uwo mutima wo gukunda igihugu kubona yuko rijya barabara ritegerezwa naryo gusharizwa, kuko hariho n'amababara twasanze yararengewe n'ivyatsi, ugasanga ivyatsi byaravuye no mu murima biraca no muri cya kibanza biragera no muri kaburimbi, ugasanga n'imiduga isigaye irondera hica ibaraba ryarengewe n'ivyatsi. Ivyo rero nibyo bari byiza ku bantu tuvuga tuti turi mu rugendo rw'imbonoka zoza ituganisha mu gihugu cifashe, kuko mu biranga igihugu cifashe nacyo cyane giteye imbere harimo isuku. Iryo suku rero teza kugerekana muhira no mu bibanza byose tuba turimwo, harimo n'ibyo bibanza biri impande y'amabarabara ya kaburimbi. Murakoze. Ariko yabajije ati ejo aya mashirahamwe niyaja kuhakorera ibikorwa akabomora umwene gihugu yakoze ivyo mwamusavye, aya mashirahamwe nayo niyasubira inyuma akaja kuraba nk'amatuyo yayo canke ibiki ninda zosanura. Nibaza ko ico kiroroshe, kuko iyo ugiye gusanura ahantu ukabomora nibaza ko wabomoye niwe aheza akongera agasubiza ibintu mu buryo. Murakoze. Mu bushikiranganje bw'indero babajijwe ikibazo kijanye n'intebe, umugambi wo gukora intebe, ati yamaze gukorwa zingahe, hasigaye zingana gute? Murakoze. Ubwa mbere nagomba mbanze nkengurukire abamenyesha makuru ko bitwararitse iki kibazo, shimire n'amaradiyo yakoze ikiganiro ciharije uyu mugambi twitire yuko atamwana yosubira kwicara nabi, zero enfant mal assis en classe. Eka mbere nsabe n'ayandi maradiyo azaradufasha gukurikirana ico kibazo kugira ngo mu kw'icenda haze hagere koko atamwana yicara hasi. Ngiye rero ku kibazo nabajijwe, nagomba maze ntanga umuco gatoyi. Izo miliyaridi 18 zaratanzwe n'ivyo, ariko ntizatangiwe rimwe. Ubwa mbere leta yatanze imiliyaridi 4 n'imiliyoni 200 izihereza amakomine yose agize igihugu cacu. Izo miliyaridi ntizari izo gukora intebe ubwo nyene, ariko igice kimwe cari ico gusatuza imbaho, ikindi gice cari ico gukora intebe batanze isoko. Rero ivyo bikorwa byose uko ari bibiri vyarakozwe, kandi mu gihugu cyose biriko bigenda neza. Muti mbega izimaze gukorwa zingana gute? Ico gikorwa rero turakigirira isuzuma, ariko nitwama turiko turagira isuzuma ku munsi. Harabaye isuzuma rero haciye imisi mike igitanguye, hafi nk'amezi 2 ashira amezi 3, twasanze ico gihe bari bamaze gukora intebe zirenga 10,000, ariko izo miliyaridi 4 n'ibihumbi 200 ntizari n'imiliyoni 200 ntizari bwahere gukora zose. Irindi suzuma twarisavye ukwezi kwa gatandatu kurangiye. Ndazi ko mukurikirana inkuru, mwarabonye ikete twarungikiye abayobozi b'indero mu ntara zose zigize igihugu cacu kugira ngo bazi baturungikire raporo y'intebe zimaze gukogwa muri ayo mafaranga kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu.
izo rero nizizoba zakozwe muri ayo mahera y'igice ca mbere izo miliyaridi 4,200,000 no mu zindi miliyaridi 13 n'amajana zigize igice ca kabiri leta yabongeye. Ico uwo n'umugwi wa mbere. Izindi twabasavye ko raporo nizatanzwe n'abarya basahiriza leta canke barya bose bashobora guterera muri uwo mugambi, kuko ryabishira hamwe y'abumene gihugu arasabwa guterera agacumu k'ubumwe muri uwo mugambi kugira ngo dushike kwihangiro ko atamwana n'umwe azosubira kwicara nabi mu kwezi kw'icenda. Iyo raporo rero niyo yasohoka, murumva ko hazoba ari mu ntango z'ukwezi kw'indwi, tuzoba dufise ibiharuro kandi tuzoca tubimenyesha igihe tuzoba turiko turatanga raporo y'ivyaranguwe mu mwaka w'2025 ushira 2026. Tuzoba twatumiye abamenyesha makuru n'abene gihugu bizobashikira. Mwarumvise yuko kuri uyu munsi wa kabiri nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yagirishije inama baburamatari n'abastanteri n'abajejwe indero mu ntara, eka mbere harimo n'abajejwe ibidukikije n'abajejwe novuga ibijanye n'amafaranga bakukirira ubushikiranganje bw'ikiga ca leta, kugira ngo turabe koko uwo mugambi aho ugeze, aho bahara akagorane tugakosore. Iyo nama rero yarangiye duhanye isango ryo ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani yuko izo ntebe zose zizoba zakozwe kandi zashitse mu mashuri. Muca mumva yuko ikindi cegeranyo tuzokironka iyo sango igeze. Rero twobizeza yuko iyo raporo yo mu kwezi kwa gatandatu ije tuzoca tubimenyesha amenyesha makuru n'abene gihugu. Iyo raporo yo mu kwezi k'umunani ije tuzoca twongera tumenyeshe abene gihugu bumve koko aho ico gikorwa kigeze. Murakoze namwe mumenyesha makuru Marius yabajije umushikiranganje wa mbere ibijanye n'amashirahamwe agengwa n'amategeko yiharije mu bijanye no gushira mu ngiro ya politike ijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ati umugwi wakoze ico gikorwa utwagwa mu biro byanyu. Ati mu kiganiro giheruka mwari mwavuze ko bari batubwiye ko ari tunenge bariko barakosora. Ati mbega vyahavuye bigenda gute? Mumenyesha makuru Marius Muhigwe ku kibazo yabajije, kandi tuzi ko ari inkoramutima na cyane cyane kubo vyerekeye, ndetse nkenza kukijanisha n'iki ca Masudi c'abasu kontra, kuko ni kimwe naco nyene. Nivyo umugwi w'abahinga wari kurabiraba wari mu bushikiranganje bwa mbere, kandi n'ubu ni huri mugabo, kandi uca uheza ugatanga raporo mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Mbere yanavuze ati mbega ko mwari mwavuze ngo nutunenge, ubu ntivyahaye biba ibinenge. Oya, reka dufate ko tugira utunenge, kuko vyoba ibinenge hari igihe twahava dusanga tutabishoboye. Rero nivyo ni gikorwa novuga nkuko twagumye tubisigura kitoroshe. Ni gikorwa kitoroshe kuko mu myaka iheze abatwara bijya bisata bivugwa yuko bifise amategeko yiharije barashiraho uburusho, ndetse bagatanga n'imishahara bakabitegura bigashika urwego shingwa bikorwa raba ico gisata rukavyemeza, bigatuma rero haba ubusumbasumbane bwinshi kandi bushingiye ku mategeko menshi cyane. Igikorwa rero namwebwe muhora mubibona, urashobora kugikora ukagiha amasaha 2, mugabo bivanye n'ivyo muhuriyemwo ugasanga yabaye amasaha 3 canke ndetse n'anagashika birashika. Je no babwira yuko kuva aho shikiye kurongora ubushikiranganje bwa mbere, uwo mugwi maze kuwurungika ngahi Gitega inshuro 3, bimwe twita retraite mu gifaransa, kandi ntibamara musi y'indwi 2.
bagakora tukarungika mu biro by'umukuru w'igihugu bakaduha utunenge babonyemwo kuko buri kintu c'amahera si ikintu coroshe na cyane cyane yuko ari umugambi muremure wo kugerageza kunganyisha imishahara abakozi bose b'u Burundi harimo ndetse n'aba bitwa abasukontra. Rero tumaze kubibona ubu bisa, reka ndabivuga uko, bisa n'ibiriko birafata umurongo kuko tugeze ku ntambwe ya nyuma, turiko turakosora utunenge twa nyuma kuko hariho abashaka muri ibi byo kunganisha imishahara, abashaka basanzwe bari hejuru ngo nabo bongegwe, kandi vyasaba ahubwo abari hasi abari bo baduga bashikire bamwe bagengwa na rya tegeko rigenga abakozi ba leta statut general des fonctionnaires. Mugabe ico twagiye kubona nuko muri ayo mashirahamwe menshi yibaza yuko ahembwa amahera make, twasanze ugereranije naya yo mu bakozi ba leta bagengwa n'iri tegeko ry'abakozi ba leta benshi bari hejuru. Ivyo rero vyose vyasubiye kumera nk'ibitugora kugira tubisobanure koko haduge abategerezwa kuduga. Nivyo rero ubu turi novuga kuri iyo ntambuko ya nyuma, turibaza yuko vuba abo bakozi baduga kugira bashikira abandi bizohava bikaca bifata intumbero, hanyuma muri uno mwaka w'ibihumbi 2026 ushira umwaka w'ibihumbi 2027 bagatunganirizwa. Ni ibintu biri ku mutima, nabivuze ko narabonye ni igitabo kinini cyane bariko barabikora ko n'abakozi bashika hafi bibarenga ibihumbi 200, kandi abakozi yaba abo mu bushikiranganje bwa mbere yaba abo mu biro bya nyenicyo mukuru w'igihugu bari ku kivi. Yego, umwaka w'amafaranga turiko turawusozera, ayo mahera bari bavuze ko yategekanijwe yari gukoreshwa muri ico gisata, ariko umwaka w'amafaranga uri kurasozerwa, ubu bariko baratora yandi mahera leta izokoresha. Bega n'ubu uya muri ayo mahera arategekanijwe kugira bumve ko boguma bizeye hama bazokwizera gushika ryari. Amahera iyo igikorwa kitashoboye kuranguka muri uno mwaka uheze acategekanywa mu wundi mwaka. Kira noneho ivyo guhemba abakozi, ico twovuga ayo mahera uwo murongo wo guhemba abakozi wamuhari niyo bishitsa kaba make harya yo turi ko tura shira mu ngiro ibwirizwa rigenga amahera mu mwaka, hari ibindi bikorwa biba niyo abaye make hari aho dukuraha tukayashira ngaha ayandi akava ngaha kaja handi. Igikuru nuko uwo murongo wayo mahera aba ahari. Rero navuze muvuza diari, murumva ko mu mwaka wahera ndumushikiranganje wigega ca leta nari nabona umengo biragiye guhera, kandi nabona bigeze kure, mugabo duhuramwo n'utundi tubazo kubera nyine ivy'amahera bigoye. N'ubu sinovuga ngo reka mvuge iyi saha, ishobora kuba ari amezi 2 canke 3 canke 4 canke 5, mugabo ico twizera ni tuvuga vuba bishoboka, bimwe twita mu gifaransa turiko turakora ko dushobora kose, mwavuga mu gifaransa ati le plus tôt possible, nivyo turiko turakorerako. Murakoze. Anke 77 amajana 719 amajana 468. Ego, muduge kwijambo n'ikibazo ca Masudi. Iki kibazo ca cumenyesha makuru Masudi kijanye n'aba bakozi bagengwa
novuga n'amasezerano hagati y'abakoresha n'abakozi abasu kontra mu gifaransa naco nyene kiri muri uwo mugwi. Murabona ko twahereye mu bakozi bagengwa n'itegeko rya leta, ubu tugeze mu bakozi bagengwa n'amategeko yiharije. Ico gikorwa naco nyene mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta baragitanguye kugikorerako, kuko murazi ko gisaba kuraba umwe wese bimwe bavuga mu gifaransa ca emploi type, guhembwa bivanye n'amashuri afise n'ivyo akora n'uburusho agenda araronka. Naco nyene gikorwa kitazoroha, kuko abo bantu nabo nyene bafise ubusumbasumbane burenze cyane. Hari usanga afise kontra ari nk'uwahejeje ya gatandatu, dufate nk'abashoferi bagakora mu mashirahamwe ugasanga ahembwa nk'umuriyoni, asumba uwize kaminuza akora handi. Umva ni igikorwa kitoroshe, mugabo igikuru nuko catanguye kandi leta yafashe iyo ntumbero, tuzobandanya tubikorerako kugira navyo bifata umurongo. Ni buke nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi, tugenda buke kugira bitorerwe nyinshi. Murakoze, reka ducishe mu gato twakire abariko badukurikira batari hano ku murongo wa telefone. Ku murongo wa telefone. Allo. Tube turabandanya, turabona mu buhinga bw'ivyuma ntibiragenda neza, nibaronka murongo baratubwira. Tubandanye n'ikibazo ca Odilo yabajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibijanye n'amasoko asha ubutabazi bugashika bwatevye, acagira akabaza n'umugambi wo gusanura isoko ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Yakibajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no mu bushikiranganje bujejwe inyubako. Uwo mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu yotangura. Murakoze, ndashaka kubanza gushimira umenyesha makuru yabajije kino kibazo. Ego nivyo hagiye haribonekeza amasoko yagiye arasha, ariko nkuko yabibajije yavuze ati mbega namasanganya canke n'ubugizi bwa nabi. Gushika ubu nta kintu kiratwereka yuko hoba hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri bijya bintu byashikiye amasoko. Gushika ubu dufata ko ari amasanganya, kuko amatohoza akogwa nta rimwe riratwereka yuko harimo ubugizi bwa nabi. Muti rero ubutabazi nivyo, hariho igipolisi, igisata cy'igipolisi kijejwe ico gisata protection civile, hariho ibikoresho bafise byo kugira ngo bashobore gutabara mu gihe habonetse ibyo biza n'isibe, harimo n'iyo miriro. Ibyo bikoresho rero barakoresha ibyo bafise, nitwovuga ngo birakwiye neza, ariko ibyo bafise mu gihe habonetse izo ngorane nk'iyo miriro yadutse, baragerageza gukora ibishobotse byose bakoresheje ibikoresho bafise. Ariko rero twobizeza yuko no mu nteguro y'uburyo leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 n'ibihumbi 2027 harimwo uburyo bwategekanijwe kugira ngo hongerezwe ibikoresho bikoreshwa muri ico gisata cyo gukingira abene gihugu mu gihe bashikiwe n'ivyo biza n'isibe. Mumva ko n'ivyo rero byo kuzimya iyo miriro navyo nyene birimwo mu byategekanijwe kugira ngo twongereze ivyo dusanzwe dufise. Kuvyerekeye rero umugambi wo kubaka isoko, mwavuze yuko hariho uca afasha kugira ngo yishure kino kibazo, ariko na nyakubahwa umushikiranganje yajejwe ivy'ubutunzi yasavye yuko yotwunganira kuko mubabikurikirana nawe nyene arimwo. Murakoze cyane.
ego twavuze ko yari yakibajije umushikiranganje yajeje iby'inyubako yocishura hama umushikiranganje yajeje ikigega ca leta kamwunganira. Ego murakoze kunyongera kandi kajambo. Umugambi uko bakisoko ya Bujumbura urabandanya. Watubandanya gute? Leta yasinyishira hamwe no kushame rusangi aho leta ifise mu mitayi nabiko twabagiye imitayi. Ku ruhande rwa leta ikigo gisabukira leta muri iyo shira hamwe rusangi ni bije. Ku ruhande rw'abikorera twabonaho ni ADA, African Dream Effects. Ni kuvuga yuko abikorera twabafise imitayi yabo bazana muri uwo mugambi baca muri ADA, leta ikayicisha muri bije. Iyo bije na ADA cyashize ivyara y'iryo shiramwe rusangi ajyo twakwita ubaka landmarks. Iyo niyo shiramwe ryo givutse muri amashamba abiri. Iyo rero ubaka landmarks uwatugeze ubu bari gushira inzego urwego nshinga ntwaro abazorongora kugira ngo yigire abayiserukira n'abayitwara n'ababazwa ibyo mugambi. Ishaka bikiri gukogwa ku ruhande rwa leta mu nteguro y'ibizwa rya amafaranga azokora muri mwaka uza yatekanije imiliyaridi 15 nk'umutayi zoshiramwo aha nibaza ko umushikiranganje w'ikigega ca leta aza kunyungana niba nihenze ku yaruro ariko bitera bijiyo mu kurindira ko akunganira mushikiranganje ducishemo twakire umunyagihugu ari ku murongo. Allo allo aha muri bande? Allo turabumva muri bande? Allo turabumva duga kwijambo muri bande? Allo 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 turabumva? Je ku matelefone uno munsi turabona ko bitariko bigenda neza, reka umushikiranganje abandanye. Murakoze. Nayivuze ko rero leta ishisha amafaranga muri bije yatwara muri bankobo ariyo banke je kuyakira yose. Na ADA nayo ya deposit yashira muri bankobo nyene. Bankobo niyo banke izokwagiye amafaranga azokora uwo mugambi. Amafaranga muri bankobo azocungerwa nikiyo kije gucungera imitayi kiyamita ARMC Autorité de régulation des marchés de capitaux. Umva ko amafaranga acungewe. Amafaranga amaze kuboneka zanzego zagiyeho harusha bakurondero ico bita abahinga bazokwikana ibikorwa mission de surveillance. Nuvuga ariko gushika kuri intambwe bari gushiraho inzego bari kwiganya ubwo buryo bw'ibanze. Ikintu camandaniza ko nuko umugambi w'irya soko si umugambi w'umwaka umwe kuko n'isoko ya kijambere mpuzamakungu izokora ku imyaka myinshi. Kuko buri mwaka hazokomaje ko amafaranga ibikorwa bibandanya. Mutegekanye imyaka ingahe? N'amafaze ni 9 donc imice ni 9 yo kubaka. Imice yo kubaka bizoka mu bice 9. Imyaka ikirenga uko bivana n'ingene bazabonye ivyigwa byo mu kuzimu naho shaka kuvuga imyaka uyu munsi nyene utazanye ivyigwa byo mu kuzimu. Murakoze. Murakoze, ijambo ni ry'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta. Murakoze munyimesha makuru nashaka mere nk'uterera nonganira umushikiranganje mu byagejwe ari mu nyubako kubijanye ni no kubaka isoko ya Bujumbura ko murazi ko ari umugambi watangujwe bivuye kuwikorera twiwe yari yasabye yuko yokora kirya gikorwa mugaho twabonye ko bikenewe yuko yoherekezwa kugira icyo gikorwa gikorwe neza ataguhusha kucyo twateguye kuko murazi yuko hariho uburyo bwari bwegeranijwe bwabe n'igihugu nuvuga bo muri kone muri bankubu n'amafaranga yaba miliyaridi 8 kuko aramwe ari mu madolari nandi mu marundi mugari rero twakiye twiyumvira ni ko haheze imyaka 13 isoko yarahiye ico kibanza ki muzi akahise kaco uno munsi hakaba hariho mugwizatunga novuga yakoranye n'abandi bakiganya uburyo ni gute leta yoshobora kumuherekeza kugira bishobore tubakira irya soko
neza narijya ko dusanzwe turiko turashiraho uburyo bushasha bwo gushigikira imigambi itandukanye leta iri kumwe n'abikorera utwabo. Ni muri iyo ntumbero leta yakifata iya mbere iravuga ati reka dushiyemo uburyo bwo kubaherekeza ko bazoca babandanya begeranya uburyo baciye muri cya kigo yavuze cya marché des capitaux. Uno munsi rero ayo mafaranga basi bafise muri bankobu akaca yongerezwa na miliyari 15 yavuga ko yabivuze ko izokubakwa mu mice bitandukanye. Ubu tugiye dukore faze ya mbere hanyuma faze zizoca zikurikira. Amategeko rero ishyirahamwe rihuza leta n'abo bagwizatunga yabivuze neza ko ari bije hamwe n'iyo shyirahamwe yavuze bashyiraho iyo shyirahamwe ryitwa Ubakalen Max. Haramaze kujyaho rero conseil d'administration urwego nshingwantwaro ruhejeje rwaciye rujya kwiga ingene boshiraho urwego nshingwabikorwa comité de direction izokikurikirana ivyo bikorwa, kuko abo ba privé bo baje bazoza naho bazanye amafaranga bazozana ubuhinga bwo gukurikirana ivyo kubaka, aho leta izoca ishiraho mezo de surveillance kugira turabe yuko ivyo biko birubakwa bikurikiza amategeko. Ivyo biko birakogwa ico twita amathème de référence yaraheze. Kuri no mwanya turiko turavugana bariko bararokita gushiraho comité de direction kugira batangure gukora ibikogwa. Ihangiro twari twihaye yuko kwezi kwa gatandatu botangura ibikogwa nuko mu ndwi yahera bari bagerageje kuraba badepoje kugira bashuye gutora bari muri comité de direction, mugabo twasanze badakwije ibyangombwa barasuye kuroransa. Rero no munsi nibaza yuko bishobora guherana n'ino ndwi ku buryo n'imiburiburi mu ntango z'umwaka w'amafaranga uza batangura kubaka. Nibaza ko ari ivyo twovuga gushika ino saha, kandi twongera turemesha n'abene gihugu bashyizemo amafaranga tunabeshyuza kandi abantu baza baravuga ibitari vyo. Nta busuma burimo, ni ibintu bitunganijwe neza kandi icyo turiko turakora nuko imita y'abene gihugu icungegwa neza. Byo turiko turakora. Murakoze. Alo, amahoro neza. Mahoro. Muri bande? Nitwa Ndekengurukiye Jean Paul. Jean Paul. Ego. Muri heya Jean Paul? Jean Paul ndi mu gisagara ca Bujumbura. Tuga kwijambo. Murakoze cyane ko mu murongo. Jewe mfise utubazo dushika tubiri twereka umushikiranganje w'ubutungane. Jewe iyo turi mu bushikiranganje bw'ubutungane turabona ibibazo ibicanke biriya dushobora kuba tubana tutatunganirizwa neza nk'uko bikwiye. Turashaka kubaza impamvu umuntu ashobora kugenda kuraba yari yaraciriwe umunyororo ugahera, umunyororo wamara guhera umuntu agaca aguma apfunzwe kandi yari umunyororo yarawumaze yaciriwe, wamara kugenda ugiye kuraba kugira ngo urekuze uwo muntu bakakubwira ngo genda uzogaruka dusome dosiye bakayisoma ugasubirayo ku isango yakubwiye. Iyo sango yahera akakubwira ngo hariho utuntu ngirindiriye kuraba, kibaza ati none utwo tuntu akirindiriye kuraba uwo muntu kandi yarahejeje umunyororo utuntu bwoko ki, agasura akaguhindira ndevu ukagenda ukagaruka. Rero je nagomba mvuge nti ibi bintu nubo biraba bakabisubiramwo kugira ngo umuntu yahejeje umunyororo aba yambitswe izera igihano yaba yaragiciriwe yaragihejeje bakaraba bakamurekura kugira ngo bareke gushirisharija leta. Ego cyakabiri leta igumye ikaburira umuntu uri kurasigura ikibazo cyawe cya mbere bacumbi ikagume mugaburira yongera imuvuza. Ibyo nukuri ko bariko baragora leta. Urakoze ikibazo cyawe cyumvikanye. Vuga n'ikindi kibazo cya kabiri. Rero twasaba ubushikiranganje bw'ubutungane aka kabazo arabe n'ukuri agakemure. Abantu bararushe kuntu ushobora kugenda mu bushikiranganje bw'ubutungane ukirirwaho ukavaho ataco ukoze kugira ngo winzize mu gihugu canke n'umuryango uwinzirize, ugaca usanga utashe utarose inyishu y'ikibazo wari ufise. Jean Paul ibintu babisubiyemwo Jean Paul kugira ngo umuntu agenda zitagiye gutunganirizwa hanyuma agashataha atunganirijwe ku buryo ico kintu kiva mu nzira. Bariko barafasha abene gihugu bongera bafasha na leta. Jean Paul turiko turumvikana. Ikibazo canje ku mushikiranganje nico